navuga yuko ari umunsi udasanzwe ku buzima bw'igihugu cyacu kuko navuga yuko duhuye turi bashasha twiyubuye igihugu cyacu twese ntawuyobewe aho cyaciye mugabo uko twaciye mu ngorane niko twebwe nyene abarundi twazitoreye umuti hanyuma dufata ingendo yo gusubira gusanasana igihugu cyacu no kucubaka rero mu ntambwe y'iterambere kugira ngo turondere ubuzima bw'abenegihugu twese rero turazi yuko mu byo twipfuza gushikana ko igihugu ari uko abarundi batunga bagatunganirwa mu gihugu cabo c'amavukiro abarundi bakumva yuko baroraniwe niyo merekero yacu twese dufise ico gikorwa rero ntigikorwa n'umuntu umwe gikorwa n'abarundi bose nico gituma mwene arakaryo kuko dusubira twese tukarabira hamwe nk'indongozi zatowe n'abenegihugu ico turiko turakora kugira ngo dushike kuri iryo hangiro twebwe rero tugize urwego nshingwabikorwa rw'igihugu murazi ico tujejwe yuko aritwe tujejwe kubona yuko ubuzima bw'abenegihugu bumeze neza baba aho babaye no mu ngene babayeho ndetse ubuzima bwabo ko bumeze neza niyo bariko baratembera mu bindi bihugu ni ngombwa rero ko twese tuvyumva kumwe ico turiko turakora ico duhamagarirwa